ya ash ndabona umenga ni hatari. Aha neza rero ni mu ntuze aho bita mu Kanyinkoko, ni haruguru mu birimba utomugweji kujya mbere. Abazi mu Rumonge baca bahabona ahantu nta mazi yari bwigera ashika ku rugero nkuru, ariko uriko uraraba n'umunsi murabona ko vyabaye vyatari kubera ino mvura. Aba bari haguru y'ibarabara bobo mu vyo bakwibaza ntibakwibaza ko bokwigeze bategwa n'amazi nk'uko, mu gihe bari hepfo y'ibarabara bobo batakamba bavuga bati turagowe, bari mu Kanyinkoko begereye ikiyaga Tanganyika ndetse n'abatacegere kubera ko amazi ava hejuru za Mugomere, Birimba, Mugweji yose aherera iwabo, ahera mu Kanyinkoko niyatururira. Urumva ko abari haruguru bobo vyapfuma, ariko kuri ibi bintu vyo vyabaye murabona ko ari akamaramaza, babona ko ari ikibazo. Abantu bariko baratekera utwabo bimuka bava mu mazu kuko amazi yadengeye cyane, kandi baza ko muriko muraba nk'abantu aho bagera, aho barameze nk'abegera kwibarabara. Amazi ni atahari, cabaye ikibazo, zabaye ingorane. Je nabona navuga nti abasenga ni basenge, n'ahandi ni ikibazo kidasanzwe. Narirya mubona haba impande zose, abari impande y'imisozi iruruka, abari impande y'ikiyaga Tanganyika nayo iriko irabomora, abari impande y'inuze urabona ko n'abari haruguru y'ikaburimbi batareka kugira ibibazo vy'amazi. Witegereje ubona intekera batekeye bagira wimuke, bariko umuntu abona iyaja n'iyava, nyene usanga nyene ari ibibazo biba vyiyongeye mu bindi. Hari n'igihe usanga mbere umuntu inzu yiwe ayisize ibomotse, ntabona ahandi ari buje, ntabona uko ari bubigenze. Je neza ko abasenga ni basenge, tuze turasengerana n'ahandi cabaye ikibazo kidasanzwe, kuko bose bariko barashikirwa, nta n'umwe atariko arashikirwa. Bose ubu uri hepfo y'ibarabara, n'uri haruguru, n'uri impande ya Tanganyika, n'uri impande y'imisozi, n'uri hehe. Uri ku musozi wo yokibaza ngo nyene ngo amazi ntazokigera amushikira, ariko adashikiwe n'amazi bomoka naryo riramushikira. Ni ikibazo.